Inshuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Abaririmbyi barayamaze bati ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Muri ibi bihe isi yose ihanganye n'ikiza ca corona, umukuru w'igihugu ca Ethiopiya nyenicubahiro Sahel Work Zewde yarafashe urugendo araza kuramutsa mugenzi we w'igihugu c'u Burundi nyenicubahiro General Major Varisito Ndayishimiye. Urwo rugendo rwari imboneka rimwe. Ashitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye, yakiriwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. Uyo mushitsi akaba yavuze ko intumbero y'urwo rugendo ari ugukomeza imigenderanire, ubumwe n'umuvukano bisanzwe biri hagati y'u Burundi na Ethiopiya kuva vyikukira. Les liens qui unissent nos deux pays sont très forts et datent depuis l'indépendance. Le but c'est de renforcer cela. Et pour renforcer d'abord se voir, se rencontrer, se parler et identifier les dossiers que nous devons traiter ensemble. C'est pour cette raison que je suis là. C'est pour moi un insigne honneur. C'est une visite de haut niveau de l'Éthiopie dans cette belle république. Ati ndanezerejwe nuko mbaye umukuru w'igihugu wa mbere agendeye u Burundi kuva buronse indongozi nshasha. Katerezwe n'Imana mu bushobozi bwayo mu nkomezi zayo, nigahenurwa n'umuyaga, niko bwacumiswe mu rubavu n'icumuga intambara, ariko ntibwatakaranga k'igihugu c'iteka, iki gihugu c'ubu nico gusanura ivyasambutse mu mitima y'abarundi mu gihugu c'u Burundi. Nawe urafise ico wokora mu kubagarira uyu murima rusange w'igihugu c'u Burundi, uyu murima rusange w'igihugu c'u Burundi. Barundi dufise akaranga k'igihugu c'iteka. Uyo mushitsi yaciye aja gushira ingori z'amashugwe ku ntatemwa y'umuganwa Rudoviko Rwagasore, ari nawe ihabuje intahe yo kwikukira ku Burundi, be no ku ntatemwa ya Perezida Melchior Ndadaye, incungu ya demokrasi.
Ku muhingamo wo kuri uyo munsi nyene niho umukuru w'igihugu ca Ethiopiya ari kumwe nabo bagendanye bazimanwa na mugenzi we nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe hamwe n'indongozi zitandukanye za kino gihugu c'u Burundi. Hakaba hari akanyamuneza ntangere. Umukuru w'igihugu c'u Burundi mu ijambo yashikirije yarahaye ikaze mugenzi we wa Ethiopiya ati kaze mu gihugu c'amata n'ubuki umutima wa Afrika. Yarongeye arashima imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'ico gihugu ca Ethiopiya. Excellence, Madame le Président et chers sœurs, la fraternité historique que le Burundi entretient avec l'Éthiopie est d'une valeur inestimable pour nos peuples respectifs. Votre visite au Burundi, la première depuis l'installation des nouvelles institutions issues des élections de 2020, est un signe très éloquent de solides liens entre nos deux peuples. Je vous en remercie sincèrement. Chers sœurs, votre séjour de 2 jours dans ce pays qui ruisselle du lait et du miel nous permettra de partager expérience et expertise sans oublier l'examen de tous les aspects de notre potentiel commercial et d'investissement. Nous examinerons au plus haut sommet de nos États respectifs toutes les initiatives possibles qui rassembleront nos peuples dans des programmes et initiatives mutuellement avantageux. Ati umuvukano waranze Ethiopiya n'u Burundi kuva kera nuw'agaciro ntangere ku bene gihugu b'ibihugu vyacu uko ari bibiri. Ati urugendo rwanyu ngaha mu Burundi ni ikimenyetso cerekana umuvukano nyakuri tukaba tubakengurukiye. Ati muri iyi misi ibiri mugiye kumara hano mu Burundi bizodufasha gusabikanya ubumenyi mu bisata bitandukanye tutibagiye ibijanye n'ubudandaji n'imitahe no kurabira hamwe ivyo kogwa uneza y'abene gihugu b'ibihugu vyacu uko ari bibiri. Umukuru w'igihugu ca Ethiopiya nyene icubahiro Sahel Work Zewde nawe nyene akaba yarashikirije ijambo aho yashimye ingene yakiriwe neza atabarundi mufise akaranga keza n'intambo nziza. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier, vous, le gouvernement et le peuple, pour l'accueil chaleureux et fraternel qui m'a été réservé, ainsi qu'à ma délégation qui m'accompagne depuis notre arrivée dans votre beau pays. Je suis très ravie de savoir que le magnifique spectacle que nous venons d'admirer est maintenant inscrit dans le patrimoine intangible de l'UNESCO, ce qui en fait notre patrimoine commun et je suis fière d'appartenir à ce patrimoine. Ati Uburundi na Ethiopiya ni bihugu bivukanyi, ati mbere n'uruzi Nile n'umuhivu uhuza ibihugu ugo ruzi rusanzwe rucamo. Ati vyo tubera vyiza rero dukomeje ubwo bucuti, ivyo bikatubera isoko ry'amahoro n'iterambere rusangi, hamwe rero no gukoresha neza ugo ruzi narirya ari itunga kama ritabona bose Imana yatugabiye. Le Nil qui est notre cordon ombilical qui relie tous les pays riverains lors de sa longue traversée est un lien fort qui nous unit tous. Il nous appartient de renforcer ce lien afin que ce fleuve majestueux, le Nil,
soit une source de paix et de prospérité collective et un bon exemple d'utilisation équitable de ce don sans pareil que le bon Dieu a mis si généreusement à notre disposition. Ivyo birori bikaba vyarangijwe no guhanahana utuganuke. Ega yemwe murazi Uburundi chibare chacu ima mwibahari nini umutima wagutse n'abantu babagabo. Bukeye bwaho hakaba hari ku musi wa gatatu igenekezo rya 10 ruhuhuma uyo mushitsi ari kumwe n'icegera c'umukuru w'igihugu nyakubahwa Prosper Bazombanza yaragendeye ishirahamwe FOMI rihingura umwavu w'ikirundi uvanze n'uw'ikizungu. Amakunga tubise ati beni kagahugu oya sagahugu igihugu cifashe kubumwe n'ibikorwa n'amajambere. Abarongoye iryo hinguriro FOMI bati niteka ntangere bikerekana ko igihugu cacu c'u Burundi cizewe n'amakungu na cyane kuri uyo mwavu uhingurirwa muri FOMI. Yaraje kwirabira ivyo bintu dukora bitazwi heshi ku isi ngabo kandi ari ngirakamaro ku murimyi, ari ngirakamaro ku giterwa, ari ngirakamaro ku isi. Rero wawe munezero ntangere yatugendeye hanyuma turamusigurira ingene tubikora n'ibyo dukora hanyuma arashima aranezerwa kandi yaduteye intege aravuga ati by'ukuri nanezerewe mbonye ko umwavu amase y'ikirundi canke amase y'inka ashobora gukoreshwa mu gutabira ifungurwa canke gutabira imirima y'abantu. Mu byo yavuze byamutangaje cyane hanyuma cyadutera intege aratubwira ati mubandanye ndabashimiye cyane ati muhingure cyane kugira ngo n'abandi mu bihugu bibanyi musanzwe mucuditse mushobore kuza kugira ngo babagurire. Nagiye yumvise yuko mu karere uru ruganda atahoruri. Uyo mushitsi witeka akaba yaciye yakigwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi ku kirimba kwa Ntare Rushatsi. Ngaho ku kirimba kwa Ntare Rushatsi hakaba rero harabaye inama y'umwiherero hagati yabo banyecubahiro uko ari babiri. Ku muhingamo wo kuri uyo musi nyene niho uyo mushitsi yarangiza urugendo rwiwe ngaha mu Burundi. Imbere yuko yurira indege yerekeza mu gihugu ciwe hakaba harashikirijwe itangazo risozera ugo rugendo ryasomwe n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu no gufashanya mu iterambere Albert Nshingiro. À l'invitation de son excellence monsieur Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, son excellence madame Saleh Work ati ku butumire bwa nyene icubahiro Vasito Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi, nyene icubahiro umupfasoni Saleh Work Zewede umukuru w'igihugu ca Ethiopiya,
yaragize urugendo rw'akazi mu Burundi kuva ku igenekerezo ry'icenda gushika ku rya 10 ruhuhuma. Ashitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye, nyene icubahiro Sahle-Work Zewde arongoye Ethiopiya aherekejwe n'izindi ndongozi nkuru z'igihugu, yakiriwe na mugenzi we nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye, umukuru w'igihugu c'u Burundi, ari kumwe n'izindi ndongozi nkuru mu Burundi. Bakaba barabiye hamwe ingene imigenderanire hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri yifashe, babicishije mu bushikiranganji bubijejwe. Bakaba basavye ko hokwigwa uburyo bwose bwotuma iyo migenderanire inagurwa ubu bwa vuba. Bakaba kandi bumvikanye ko hoba ukuvugana kugira ngo iryo nagurwa ry'imigenderanire rinyaruke. Nyene icubahiro Sahle-Work Zewde yarashimye intambwe mu iterambere no gutsimbataza intwari ibereye igihugu c'u Burundi kigeze ko, ivyo kubera ubutwari n'ukwitanga bya nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye, umukuru w'igihugu c'u Burundi. Yakengurutse kandi ingene igihugu c'u Burundi citanga mu kugarukana amahoro n'umutekano muri Afrika, na cane cane mu bihugu vya Somalia na Centrafrica. Nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye nawe yashimye ingene ico gihugu ca Ethiopiya giterera muri ico gikorwa co kugarukana amahoro muri Afrika, na cane cane mu gihugu ca Somalia. Abo bakuru b'ibihugu uko ari babiri babonye akamaro ko gutsimbataza amashirahamwe y'uturere muri Afrika mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro n'umutekano, eka mbere n'iterambere. Mu gusozera urwo rugendo rwiwe mu gihugu c'u Burundi, nyene icubahiro Sahle-Work Zewde yashimiye musaza we nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye, leta y'u Burundi arongoye n'abarundi bose muri rusangi ku kugene yakiriwe kuva agishika i Bujumbura. Nyene icubahiro Sahle-Work Zewde akaba yaboneyeho n'akaryo ko gutumira mugenzi we w'u Burundi ngo azogendere igihugu ca Ethiopiya. Nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yemeye ubutumire atakugonanwa. Amagenekerezo y'urwo rugendo azotegurwa yongere amenyekane biciye mu buryo bw'imigenderanire. Bigiriwe i Bujumbura ku igenekerezo rya 10 ruhuhuma umwaka wa 2021. Murakoze. Ces visites seront convenues de commun accord entre les deux parties par le canal diplomatique. Faites à Bujumbura le 10 février 2021. Je vous remercie. Nagati kateraswe n'Imana mu bushobozi bwayo, mu nkomezi zayo nigahenurwa n'umuyaga, niko bwacumiswe mu rubavu n'icumuga intambara, ariko ntibwatakaranga k'igihugu c'iteka. Nino ngaha rero dusozereye ko kino kiganiro. Niharambe Burundi, niharambe Ethiopiya, Imana izigame abarundi n'abanya Ethiopiya, naho ubutaha.